ahantu hose hari amahwa imbuto yose itewemwo ntikura, kuko nyene ayo mahwa arayinyoha. Ahari urutare hatagira ivu imbuto itewemwo aho nyene naho yomera ntikura, kuko imizi itagira aho ikurira. Imana idufashe cyane. Eka mbere ahatari uruzitiro canke ngo habe haraririwe, inyoni ziraza zikanobagura imbuto zose zatewe. Aya si amajambo nihimbiye, turayumva neza Yesu Kristo ariko aravuga ku by'umugani w'imbuto zabibwe mu ndimiro. Imana idufashe cyane. Uku rero niko bimera ku mutima w'umukristo Satani yamaze gufatira miri mu gusubira inyuma kwiwe. Iyo umukristo yasubiye inyuma, ivy'imwema akabivamo, agatangura kwizingira mu by'isi, agasubira mu bya kameremere k'umubiri, iby'imwema akabisuzugura, iby'Imana akabisuzugura, agasigara akunda iby'isi, kujya mu mabwate donwi, kwisiga, gutsiba imishatsi bigezweho, imishatsi Imana yamuhaye akamwa agahindura igipara akambara bya bishatsi ngo bagura, imishatsi ngisigaye igugwa. Imana idufashe cyane. Ingo Imana yamuhaye akazimwa agacapa ziwiwe na marker ivugisigeze kure. Imana idufashe cyane. Iby'isi bigasigara bimunezera, iby'imwemo akabisuzugura. Uyo muntu Satani ngo araza akamufatira mpiri muri uko gusubira inyuma kwiwe. Twarabyumvise mu byigwa biherutse. Amaze kumufata mpiri rero, umutima wiwe either arawukomantaza cyangwa akawurundamwa amahwa mu mutima, no kuvuga umwitwarariko urenze w'iby'isi n'ibya buno bugingo niyo mahwa. Iby'imwemu bikabura ikibanza kopokopo, akuzura umwitwarariko w'iby'isi, amahwa mu mutima. Ugukomantara nako kukaba kutigarura, kuzura inshari n'inzigo, kuzura ububi bw'uburyo bwose butandukanye. Uko niko gukomantara k'umutima. Cyangwa naho agasangangura inzitiro zose z'umutima w'uwo muntu, akabaho atakwizera, akabaho ari uwo kwiganyira, akabaho ari uw'amagongwa n'amaganya, ari nta kwizera namba asigaranye. Uyu yarasubiye inyuma, umugwaniza arahamufatira. Imana idufashe cyane. None rero ikigo cy'uno munsi ugira kane mu byigwa bizomara iminsi 7 turiko turiga, twibukanya cyangwa twigishanya ku kuntu bigendera umukristo yamenye Imana bigashika gasubira inyuma. Ikigo cy'uno munsi ugira kane kivuga ngo iyo ijambo ry'Imana riba ritakironka ikibanza muri wowe, ni ikimenyetso cy'uko umutima wawe umugwanizi aza yarawigaruriye, kandi ni ingwara ikomeye cyane gose mu buryo bw'imwemo. Imana idufashe cyane. Kaze cyane mu kiganiro cyacu ijambo ryo munsi. Mwebwe ari rya mbere tubana, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Iradi ndiho kubgayo. Ndi mwene so mugakiza Kristo Yesu akomera umugisha cyane. None rero mwese turabahaye kaze ngo dushishikare gusangira amajambo y'Imana, ariko mwene data ndagomba ngo ubere maso cyane gose bino byigwa, ubere maso cyane gose ubutumwa bwiza bwose uri kurumva muri no minsi y'iherezo, ubere maso cyane icyo cyose mwe mu Imana kubwira muri iyi minsi turimo. Ni iminsi ya nyuma, Yesu Kristo ari kurudi, ariko kandi agitebaganye urupfu rwa gutwara. Umvira icyo mu Imana kubwira, kandi ugikore neza, kandi ugikore unezerewe. Kaze cyane twishimikiza amajambo y'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza dusanga mu cete cya 2 Paulo yandikiye Timotheo, igice cya 3 imirongo 16 na 17. Indanzema jambo avuga ngo ibyanditswe vyera nibyo bizigama umuntu mu mutima. Ndasubiramwo, ibyanditswe vyera nibyo bizigama umuntu mu mutima. 16. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu, no kumuhana, no kumutunganya, no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse, afise ibimukwiye byose, ngo akore igikorwa cyiza cyose. Imana idufashe cyane. Dusenge. Mana ugira neza, uhoraho usega w'amahanga, ndagushimiye cyane kubw'imbabazi, ndagushimiye kubw'urukundo, ndagushimiye kubw'impuhwe, ndagushimiye kubw'ubuntu urushiza kutugirira twebwe ubwoko bwawe. Rino jambo ryawe ry'uno munsi niki kigwa mwami, navyo rero nivyongere mwami Imana bivugutira ubwoko bwawe, uri mu nkomezi byongereza inkomezi, udende bukwe Mana bimushoboze Mana haguruka aramirize, ubasubiye inyuma Mana garuka, wazimiye azimuruko, wayobya yoboke, usinziriye akanguke. Ivyanditswe vyawe vyera nivyo biziga mu mutima w'umuntu. Ndagomba mwami Imana ugororose, mwemoye yarushizo kwiyerekana, ubohora bari mu ngoyi z'umugwanizi, uzigamire mu gakiza bakarimwo, ugarukana bakavuyemwo. Ni mw'izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen.
nk'uko twabyumvise ubushize kandi nk'uko amajambo y'Imana ashishikara kubishimangira, umutima urimwo amahwa ni ukuvuga umuntu mu mutima wiwe ahurumbira iby'isi gusa n'ibya kameremere k'umubiri, yitwararika ibya buno bugingo. Ijambo ry'Imana naho aryakira ntirikura. Ibyo bintu birarinyoha, kandi kuko birinyoshe iryo jambo ntirikura, ahubwo rirapfa rikayonga muri we. Imana idufashe cyane. Kandi umuntu afise umutima ukomantaye, ijambo ry'Imana naho ribibwa muri we rigagira amahirwe kumura rigakora apana kubw'ivumbi. Imana idufashe cyane. Kubw'ivumbi riri kuri urwo rutare, ariko izuba ryatse iryo jambo riruma, kuko ya mbuto atamizi yabashije kuronka. Umutima utagira uruzitiro, umuntu yihebuye, umuntu atagira ukwizera, ijambo ry'Imana iyo ribibwe ngo haraza inyoni nyamwihebuza, amaganya araza, ukwihebura kukaza, ibibazo biraza, wa muntu umutima wiwe ukaranduka, rya jambo pi niko bimerera umuntu. Mugabo amagogo hariro nayahe? Niyo mpamvu Satani iyo amaze kwigarurira umutima w'umuntu, nawe ureka uko nyene arawukomanaza, cyangwa akawurundamwo amahwa, cyangwa agasanga ngo urizitiro, kugira ngo ijambo ntirize riragame muri we. Kubera iki? Ijambo ry'Imana niryo rizigama umuntu mu mutima. Kandi Dawidi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe Mana mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Ahandi nawe akavuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi bihimba, kuko ari inzuzi z'ubugingo zigira nte zidudubiriza. Ubugingo buri mu mutima, ijambo ry'Imana rizigama ubugingo. None Satani yarakwifatiye miri, nta jambo ry'Imana rikiragama muri wewe. None wumva utari umuhombe? Yakunyaze ijambo ry'Imana, akunyaze n'ubugingo, kuko ubugingo buzigamwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rizigama umutima, ubugingo bukaba buri mu mutima. Imana idufashe cyane. Mwene data, suzuma, raba mu buzima bwawe mbega bimeze gute? Nimba ubayeho ubuzima bwo kudasenga kandi witwa umukristo, nimba ijambo ry'Imana ritakikunezera kandi witwa umukristo, umugwanizi yaragufashe miri, warasubiye inyuma. Kandi nyaragasa wibambure uve muri uko gusubira inyuma, kuko ukomeje gusubira inyuma Satani niyakunyaga ubugingo, yabaje atera umutima wawe, ariko sotera ubugingo. Niyakunyaga ubugingo azokwambura agakiza, amaze kukwambura agakiza uzobuguye mu byaha. Imana idufashe cyane. Turangirize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, n'amajambo makeya cyane gose tuca turangiza, kuko ibindi byose twabisomye. Igice cya 15 umurongo wa 7 n'uwa 8, indanze y'amajambo iravuga ngo umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo 7:8, nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Muri ibyo data arashimagizwa nimwama cyane, kandi mukaba bigishwa banje. Imana idufashe cyane. Ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Muri ibyo data arashimagizwa nimwama, kandi mukaba abigishwa banje. Nimwagirane nimwama cyane. Iyo ijambo ry'Imana rigumye muri wewe, na Yesu Kristo aguma muri wewe, kubw'ijambo rya Kristo, na Kristo ari muri wewe, ngo umukristo araheza akaba igiti cyama kandi kikama cyane, kandi ngo muri by'Imana irashemagizwa. Ariko Satani yakunyaze ijambo. Niba ta jambo gifise na Kristo yarigiriye, nta jambo ry'Imana ufise muri wewe na Kristo ntari muri wewe, uzokwama se, naho kwama uzokwama ibijabija. Niyo mpamvu benshi rero cyagirane basubira mu buzima bwo gukora ibyaha, mbere agasigara akora n'ibyaha atigeze akora ataranakizwa. Ni ugusubira inyuma gukabije, kandi iyo nyene niho hari ukugwa gukomeye cyane. Imana idufashe cyane. Iki cyari kigwa cy'uno munsi ugira kane. Umunsi wa gatanu ari wo wejo tuziga ikigwa gifise teme ivuga ngo mu gihe ijambo ry'Imana ariyo nkota tugwanisha, utarifise afatwa mpiri n'umugwanizi, kandi itsindwa ryiwe riba iriteye agahinda. Yesu adufashe cyane, naho gutaha muzigamwe rwose. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumize ko, ariko rirungikire n'abandi. Abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mu yandi magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kweragiza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe,
canke nimba wari warakiriye agakiza ariko ugasubira inyuma mu vyaha ukifuza imfashanyo y'amasengesho eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho eka mbere no mu buryo uhoraho Imana rushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi naho butaha muzigamwe cyane.